Yes, nkuko murani Alvera Muhimbare gahanya amaze gushika. Yes, ngaho munanga yamaze gushika. Karibu cyane. Ego. Wow, arasa neza. Sorry. Bizi neza. Karibu gose kwanza. I'm good. Kumengura rushe. Oh yes, cyane. Uyumva gute kwanza ramutse kwanza basi bakunzi basi ba African TV bari bagukumbuye. Abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane. Gusa mbise kaga telefone kanje ntigahure n'ivyago je mbonye abantu hari hanze. Hari abantu benshi nivyo. Bashobora gutuma telefone yanje imeneka. Guyu unya rero ahaje kugira ngo ashobore kutuganiriza mbega yari hehe byari bimeze gute uko ubona ngo abantu ni benshi ngahanya baze kumwakira ikaba kandi ari ibintu kumbure biryoshe kuri Yes, Alvera Muhimbare ngabona haje gutegerwa n'abantu benshi yaje gutegerwa n'abantu insinze hano onya insinze abangahanya abakunzi biwe abakunzi ba sinema ndumva ukubona ngahanya umunezero koko wow muri sinema ndundi harimo gushigikirana harimo gufashanya harimo urukundo rudasanzwe wa oya nizokonde yana babaye impamvu yagisize yarakunda gitwara arakunda ibipupe araza kudusigurira ibanga riri muri cyo d'accord wow uko bibona umunezero ni mwinshi aho Mimi Mireye umwe mu bantu basanzwe bakinana amareresi yaje kumwakira yaje kumutegera koko aboneza ko harangwamwo urukundo rudasanzwe muri sinema ndundi uno munsi ngo kandi mubona nabandi ngaha basanzwe challenge ya mbere nayifatiye mu ndege umuntu mpaye umubaya bakora mu ndege ndamuhereza umuzigo cyane amubwira unaweza ngo ni kama ni sinzi ngene nabivuze nuko ubu basi bakankosoye kamvuze ngo naweza nitiria huyu mzigo nifanye nini unaweza nitiria huyu mzigo sasa kutia au kuweka niweke means what nukuvuga uku kuntu twebwe kubera twese tuba tutakizi wewe wumvise mvuze ngo nitiriye uhita wumva yena ko ndakubyetia ariko bari yabo gutia ikindi challenge nagize ururutse umuntu aje kuntora cyana mubwira ngo ndugu yangu ngo sinitazimia bibi kuzimia huku ubuvuze ndaraba urabaye umuswa yewe niko nasema nitapotea urabaye umuswa rundi yuzuye urumva kuzimira niko kundi kufatira kirundi igiswahili bapanga ni twoheze ariko basezeranye okay na kibazo abakeneye ko nza tukaganira kuri African TV ego abyandike muri comment kandi mushaka muratubwira uherutse twahoze ikiganiro two turateka intofanye n'ibindi bitandukanye no musi muraza gutubwira mushaka ko tuba two dukora iki mushaka tuze ku mucanga tuze basi gusenga ku mucanga turyoherwe ego muraza gutubwira muri commentaire mushaka tuzotemberere hehe dufise ibibanza mavayo mukunzi wacu ntibamugonge dufise ibibanza byinshi byiza ngahanya mu Burundi dushobora gutembereramwo uryohere winjye ga Alvera urakunda salade wazuruka ryari ndakunda salade usubije n'ikintu cyose oya Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira komeze neza muroso mwiriwe canke mwamse vana murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda kukazi kwekana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ese mu guvya bara ndavuga mu Manati nabi Saudite abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze nkuko mwana turi kuvuga cy'igihugu cyacu cy'u Burundi aeroport international Mercure Ndadaye niho twaje kuri uno munsi aho twaje neza na neza gutegera wa munanyi musanze mukunda Alvera Muhimbare mwamukunze muri filme nyinshi mwamukunze ndetse no mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye uno munsi rero tuje kumutegera mbega avuye hehe muraza kumenya amakuru agiye atandukanye nisha cyamujanye koko aho yagiye atamuntu yamenyesheje ayo kandi ubwiza no munsi akata muntu azi aho yagiye so muze kubana twebwe amaze ko byinshi bitandukanye araza kutuganiriza ndetse n'urugendo rwiwe mbega no munsi imeze gute hamakuba mukunda mu ndirimbo ziwe muri commentaire abamukunda muri cinema mwese mutubwire n'imiriyo myinshi n'urukundo rwishi ndetse n'imitima myinshi idasanzwe guma natwe ni African TV kiri mushashi ndabutsa kugira subscribe kwatukunze kubaka umuryango munini asante sana.
Yes, nkuko mubona ni Alvera Muhimbare gahanya amaze gushika. Yes, ngaho mubona ngaho yamaze gushika. Karibu cyane. Ego. Wow, arasa neza. Sorry. Bizi neza. Karibu gose kwanza. I'm good. Kumengura rushe. Oh yes, cyane. Uyumva gute kwanza kwanza basi bakunzi basi ba African TV bari bagukumbuye. Abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane. Gusa mbizi kaga telefone kanje nigahure n'ivyago je mbonye abantu hari hanze. Hari abantu benshi nivyo. Bashobora gutuma telefone yanje imeneka. Kubera isinzi ry'abantu rihari. Urumva je rero ndatinya abantu cangira isoni. Kubera batinya mashi. Yes, kiramutse bakunze African TV. Abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe. Yes. Guyu unya rero ahaje kugira ngo ashobore kutuganiriza mbega yari hehe byari bimeze gute uko ubona ngo abantu ni benshi ngahanya baze kumwakira ikaba kandi ari ibintu kumbure biryoshe kuri Yes, Alvera Muhimbare ngabona haje gutegerwa n'abantu benshi yaje gutegerwa n'abantu insinzi hano onya insinzi abantu ngahanya abakunzi biwe abakunzi ba sinema nduzi uko ngahanya umunezero koko Wow. Nkuko mubona umunezero ni mwinshi hano onya aba bantu bose baje gufatira Muhimbare harimo abagenzi harimo abakunzi harimo famille ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye abo basanzwe bakorana ibikorwa vyiwe by'umuziki muri Wema Entertainment ndetse n'abahurikiye muri association yiwe isanzwe ifasha abantu bagiye batandukanye ndetse n'abatishoboye ndetse n'abari mu bwoko bw'abatwa nkuko ubona gahanya bamwe mu bakinyi basanzwe bakinana nyuma ndundi baje kumushyigikira kuko ubona hariho ba Amede hariho ba Mireye gahanya bakanyana bose gahanya niho bari nkuko bibona neza cyane rwose Pasira bari abadufatira gakwa merci beaucoup merci bakaba dufatira agafoto nanda bakumbuye basi yo wewe Torano wewe wakinu Gakanya niho uko ubona kanyana muhaye ji uko abandi bose bari baramuzanira amashugwe ko nawe ishugwe giwe ni ji wow agashugwe wow abantu ngahanyare ni benshi cyane gose baje gutegera Alvera Muhimbare wow ibi bintu bisa neza cyane gose uko mubibona hano onya ku masanamu unamuzaniye igipfupe ni igipecha cyo muhira wow biraryoshe cyane gose amashugwe yabaye menshi wow amashugwe yabaye menshi ndetse n'ibintu byinshi baje bamuzaniye koko nk'abantu baramukumbuye mu minsi mikenya yaramaze abantu babona neza ko bari bamukumbuye cyane gose bivanye n'abakunzi biwe bari hano onya umuryango ndetse n'abandi benshi baje kumutegera oh agumana igipupe ciwe
Ninapokea diaspora. Ndaje. Sore ya foto. Iki gipupe ciyo burya si giheko kwe. Mutubwire iki gipupe niyo bari giheko. Ingene barinze ukizana hano. Oya cyari kimukumbuye gusa. Cyari kimukumbuye bisanzwe. Oya nijokone. Yana babaye impamvu yagisize. Yaragwe nagitwara. Arakunda ibipupe. Araza kudusigurira ibanga riri muri cyo. D'accord. Wow, uko ubibona umunezero ni mwinshi aho Mimi Mireye umwe mu bantu basanzwe bakinana amareresi yaje kumwakira yaje kumutegera koko aboneza ko harangwamwo urukundo rudasanzwe muri sinema ndundi uno munsi ngo kandi mubona nabandi ngaha basanzwe bakinana baraza kuza reka mubwira amajambo mehetse Wow, iyi sanamu isa neza cyane gose. Ni Mireille Amede baje kwakira Alvera Muhimbare bakimena giheko bari kumekandi n'abandi basanzwe bakina amareresi. Ino shusho ni sanamu nziza cyane gose ubona neza ko aba ari ibintu bisa neza ari ibintu biryoshe. Cyumva neza yuko muri sinema ndundi harimo gushigikirana, harimo gufashanya, harimo urukundo rudasanzwe wa. Wow, barasa neza cyane. Yes, uko mubona neza ari ngaha anya hari abantu benshi, hari abantu isinzi baje kumutegera, baje kumwakira koko bakamwereka urukundo rudasanzwe. Oh, wow. Wow, Alvera, tuberana duhagarara kwanza gatonya kugira ngo tuganirize, utubwire ibitandukanye, utubwire ahantu waruvuye, uko abantu benshi batazi ivyo warurimwo, batazi aho waruri koko. Nipfuze ko wagiye Buraya, ndetse ko waruri ngaha nyene mu karere, tugende ngaha anya ahantu hameze neza, ahantu hari agatutu kameze neza, turahandi duhagarara hasa neza. Wow, abantu benshi baje kumwakira, abantu benshi baje kumwakirana urukundo rudasanzwe. Abantu bagarara ngaha anya heza. Oya sabana babivrema. Abone igihugu. Amahoro cyane. Abona abantu bacu. Turabandi bagarara ngaha anya. Canke ngaha anya hani bon. Aha ni sawa. See the outfit. Impuzu bakura mu ndege. Impuzu bakura mu ndege ngizi iyo ntakuza wiremereza ibintu birebire. Yes, turamukije abakunzi badukurikirana cyangwa abakunzi mukunda bamwe mu artist bacu banakomeye ndetse ariko barabikora neza cyane. Uno munsi mwiza cyane udasanzwe kubera ko tuje kwakira umwe mu bigeme nubwo ko ariko barakora cyane muri industry ya 257 na cyane muri gospel ndetse no muri cinema ndundi. Reka rero tumwakire karibu cyane Alvera mu gihugu cyawe cy'amata n'ubuki. Urugendo rwari rumeze gute muri rusangi warumaze ibisi ngana gute kubera ko iyo ugenda ari benshi batamenye wagiye ryari warumaze ikintu kingana gute urugendo rwagenze gute muri rusangi abona ari maze ikintu kingana n'imfizi binari ngaha urugendo rwagenze neza ndashima Imana. Abantu barabonye amasana mugenda gusa byabaye surprise ku bakunzi bawe ndetse n'abanditsi n'abamesha makuru
wari wagiye hehe twize tumenya n'ikintu na kimwe mbega ntihari wagiye mu bikorwa bimeze gute canke n'ibintu tutashaka kumenya muri kamere yanjye ndakunda gukora ibintu mwibanga nasanze ibanga ari byiza abana nasindiye mu gihugu cya Tanzania abantu benshi barambagije wagiye mu bikorwa bimeze gute wagiye gukora ko wagiye gukora iki ariko sinari nagiye mu bikorwa bijyanye n'impano yo kuririmba cyangwa gukora filime oya nari nagiye mu bikorwa byanjye bijyanye na bizinesi kandi nibaza ko soon abantu bazobibona ko hari ikintu gishasha kigiye kuvuka cyitwa Alvera Muhimbare nicyo nari nagiye gukurikirana hariya kugira bakunda kuvuga ngo iyo umuntu agomba gukora bizinesi biba byiza ariwe ayikurikiraniye aho kugira ngo ayitume uwundi muntu rero nanjye nateye intambwe ndavuga nterekanye intambwe nyine gukurikirana icyo gikorwa amazi ngasenga Alvera Muhimbare bamuze muri sinema bamuze mu muziki ariko muri ivyo bintu bibiri nta nakimwe kigize kimujanayo bega Alvera Muhimbare yo bagomba arondera kandi gatu kugira ngo aronke neza nibihe bintu koko vyari vyakujanye ko tumvise indi business byo mu rudandazwa hari ikintu kimwe kikunda kugora rimwe na rimwe iyo ubonye amahirwe uronse amahirwe y'uko abantu bagukunda cyangwa bakakumenya uba ugomba kubibyaza umusaruro kugira ngo kumenyana n'abantu kwawe cyangwa kuba abantu bakumenye ntibipfe ubusa gusa ntibihereye mu kuba abantu bakubwira ngo ndagukunda bihereye mu kuba abantu bakubwira ngo ndanezerewe iyo ndakubonye ndifuza kukubona ahubwo ubonye amahirwe yo kugira y'icyo bibyaza umusaruro ukavuga uti reka umuntu azohora yifuza kuza kundaba cyangwa umuntu ahora ambwira ko akeneye ko tubonana cyangwa umuntu ahora ambwira ko nkunda ntibizohereye mu kunkunda gusa byogire n'icyo ndamumarira mu buzima bwawe igere yo gato kumenga hariya hantu hari hagutse sinzi igituma yashatse guca impande yashatse rero nanjye nibyo nagombye gukora navye nti hambavu yo kuririmba hambavu yo gukina filme ndashaka ko nshobora gukora ikindi kintu ku ruhande gishobora gutuma nkomeza nkaba ku buryo no kuririmba cyangwa gukina filme bizonyorohera cyane ico kintu wagiyemo kizofasha iki abagukunze muri sinema abagukunze mu ndirimbo zawe bo cyane cyane ni ikintu kizoba cerekeye abamama ikintu kizoba cerekeye abamama cyane nibaza ko abakiriya benshi nzoba nkeneye bazoba ari abamama mu mico kwa amambabariye sishimye kukivuga kubera ko ntarakinansa ndakunda kuvuga ikintu kigaragara kimaze kwambara ubuzima ndakunda kukivuga ariko nibaza ko nta misi myinshi isigaye abantu batakibonye cyari cyane muri Tanzania icambere reka ndagushimire kubera ko watahuye yuko gukora music ukaba ufise ikindi kintu ushobora gukora pembeni umvire bizagufasha bivanye n'izina wubatse usigura ko amaze gutahura ko kubaka izina byagutwaye ingufu nyinshi cyane ndetse iyo business ishobora kugenda neza cyane tubona ngo abantu batandukanye turabona abo muvukana turabona abari mu muryango ba Giving Hand and Vocation wavuze ko vyerekeye abamama mbega abari muri Giving Hand nujya tuce tumubona kuri nyina twenze cyo tumubona urasa numva ashaka kumenya uvuze ko ari biraba mama cyane ariko tukaba twaje natwe gabamenyesha abantu umva ko twikumiye oya just nagombye kuvuga iyi business ngomba gukora ivyo biraba igitsina umwigeme abigeme abakobwa abamama ku ruhande rw'abasore sindashikanye iyo ubonye abantu bangana guca baje kugutegera harimo abakinnyi ba sinema harimo umuryango wawe novuga yuko wa hafi muri rusange ndetse n'abagize umuryango wa Giving Hand and Vocation bivuze iki kuri Alvera my brother burya ikintu cya mbere kigoye muri buno buzima kuronka muri isanane tugezemo no kuronka umuntu agukunda kandi akagukunda atakintu na kimwe agushaka ko atanyungu nimwe agushaka ko umuntu akanezerwa no kubona intambwe yose uteye yo gufata mu mugongo kabone n'ubwo atogira ikintu aguhereza akaza basa akagushigikira akakwereka ati n'ukuri turi kumwe muri kino gikorwa tera uje imbere nibaza rero mwese mwateye intambwe muje kunyakira hano ni mwazanye n'igikorwa cy'urukundo ndabashimira cyane kandi nshimira Imana kubera hajya Imana iza kuguhigura abantu kandi Imana iguhaye abantu iguhaye ubutunzi bukomeye rero mu butunzi bwanjye Imana banezagire abantu bose baje kunyakira yes n'urugendo shure wari wagiyemo nicyo kintu wize muri runo rugendo wari wagiyemo ikintu cya mbere nize nabonye kigoye ari nacyo kintu numva nifuza gukorera ko cyane biragoye kuba tuvugira ururimi rumwe biragoye kuba tuvuga ururimi rumwe atazi n'indimi tuzi
I mean nk'icyongereza igiswahili burya tuvugishije ukuri ni kuradije ko nkunda kuvugisha ukuri nubwo twize n'igifaransa mu ishuri ntacyo tuzi iyo ushitse ahantu bakivuga ugaca uraba twa dufaransa wagenda uratoragura uterateranya kugira ngo ushobore kuvuga uragera ahantu kugira ngo ushobore kuvugana n'umuntu biba bikomeye byanka niki cyongereza urumva akantu uzanivugisha ngo kose icyongereza ushitse ahantu bakivuga ugera ahantu kibagira n'ingene itomatizi bamucongereza rero nabonye ikintu cya mbere nobwira n'abartiste bagenzi banje ni ukuri tugerageze kuvuga Franike je nageze hariya sinobesha hakagira ahantu umuntu ashobora kugutuma kuri radio ukanga kugenda kubera ko utazi ururimi urabwira ati I know urazi icongereza umugabo akavuga atanda kasura tu igiswahili je navuye mwana umvanze igiswahili cyo mu buyenzi abantu barabanefona nk'uko igiswahili shitsari atarakamye ukavuga igiswahili umuntu akakubaza ati natanguye kugira challenge ya mbere nayifatiye mu ndege umuntu mpaye bajya bakora mu ndege ndamuhereza umuzigo cyane amubwira unaweza ngo ni kama ni sinzi ngene nabivuze nuko ubu basi bakankosoye kamvuze ngo unaweza nitiria huyu mzigo nifanye nini unaweza nitiria huyu mzigo sasa kutia au kuweka niweke means what nukuvuga uku kuntu twebwe kubera twese tuba tutakizi wewe wumvise mvuze ngo nitiriye uhita wumva yena ko ndakubwiye tia ariko bari yabo gutia ikindi challenge nagize ururutse umuntu aje kuntora canamubwira ngo ndugu yangu ngo sinitazimia hivi kuzimia huku ubuvuze ndaraba Urabaye umuswa yewe niko nasema nitapotea urabaye umuswa rundi yuzuye urumva kuzimira niko kuntu tufata kirundi igiswahili banga my goodness tufata kirundi tugashaka kuzigishira mu ndimi zose urumva ni kuzimira tazimia niho nagiye numva kumbe kakantu ko nitazimia ni kirundi twashize mu giswahili rero nibaza twogerageza uko dushoboye mwanya mutoya turonka tukaza kwiga indimi I think ko bizofasha dusohotse hano hanze ku buryo umuntu ashobora no kugenda muri bino bihugu bivuga icyongereza n'igifaransa akabayo kwisanzura agakora interview ahari hose atakibazo na kimwe ikindi kibazo numva no kubaza umuryango wa Giving Hand Invocation muri gukora urubanza rudasanzwe aho nuvuga yuko mwaze byinshi bitandukanye ariko inyuma y'urujya rubanza twitegeye iki kubera ko ari benshi barindiye izindi reaction kumbure zigaragara mu muryango wa Giving Hand Invocation nibaza turi ku TV turiko turakora nakubwiye sinkunda kuvuga ibintu bitarambara umubiri nkunda kuvuga umubiri sinkunda kuvuga ibintu bitarambara umubiri mvuge ngo tuko turategura ibi kubera ko turabana Frani turabizi umuntu arapanga Imana nayo igapanga ibyayo uno musi ushobora gupanga ikintu ugasanga ntikigenze nk'uko nagishaka swate nkagiheba cyangwa ugasanga bifashe iyindi nzira bitandukanye n'ibyo nayo naravuze kuri kamera bigaca bigorana ariko nibaza ko soon ku bantu bazoshaka no kwifatanya natwe bazobona igikorwa bishasha turiko turategura bashobore kuza urubuga rwawe rwa Facebook wibi n'umusi ukora wa posting wako bitera soni nka Ruvera umwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbaza mu vyakira gutyo bishitse ukabona urubuga rwibwe ari urwawe rukora posting wako bitera soni si bibi ku ruhande rw'uwabitwaye kubera ko maybe ngira nibyo yifuje ko abantu babona ko ari byo postinga ariko ku ruhande rw'uwanje nanjye si bibi kubera abantu barabizi neza ko urubuga rwanje bagwije ariko ubona ndasubiye ndarupostinze ko kubera ko uwayibye yakoresheje ubuhinga bwa none mwese murabufise urabufise maybe uzomfasha kugira ngo turabe ko bijya bintu bizahagarara page tusubiranye ariko narabonye kuri ya muntu n'umurundi uriya muntu yantwaye page ya Facebook ni umurundi pe kubera ko nigeze kubipima rimwe postinga video kuri status yanjye ya WhatsApp mbona atani minota 10 irahera arayikoye postinze kuri Facebook donc n'umuntu ufise muri nimero yawe maybe ashobora kuba ari n'umuntu ankurikirana kuri nimero yanjye rero ndamubwire naramubabariye kandi ya page nzoyisubirana ntayifate nk'ari page uko bigenda kose ya page azoyisubiza kandi ntibaze basubire ibyo bintu ntabwo
yes umwaka uheze mu mwaka 2024 mu mpera ndetse no mu ntango z'umwaka 2025 ni Alvera Muhimbare yagiye atweka ibikorwa bigiye bitandukanye warakoze ibikorwa mu ntara ya Gitega hami Bujumbura kandi urasubira kandi urakoranya abakunzi bawe mu gutangura umwaka 2025 nibihe bimeze gute kuri wewe uri kurabamo mu misi ya mbere bahora bambaza ngo birakorera ku managinga kuririmba gukina filme nkabivuga ko byoroshye kubera bitari bwo byaguke nari nkiri wa muntu ntari bwo nigiye confidence kuburyo nshobora kuvuga ati ibintu ngoma ndabibemo nk'ibintu cyane niyo mpamvu ndavuga ngo kwandika indirimbo n'ibintu bisanzwe kubera sinabifata ko biri serious ariko aka kanya bavuga biri serious biri serious imana yadukira amen sinabifata ko biri serious ariko aka kanya kubera ko ndabisize ku mutima impano zanjye ndabisize ku mutima biba byoroshye kandi mu bantu sometimes hari igihe biba bishika ashobora kuba noshika saa ijoro ryose rigahera ntajyana uri mu biki biriya bintu bisaba ko dukoresha ubwenge kandi urabona iyo turi ku murango nk'uku amamodoka barengana ibintu byinshi biba bigira ugatufata umwanya ukagema ku mugoroba mu ijoro abantu bose baryamye nawe ugacutirama kugira ngo urabe ikintu ushobora gukora kiva mu kintu cyiza I hope ko uko bizotera bijya imbere abantu bazobona ko hari ikintu cyuko kirahinduka haba mu bikorwa byanje byo kuririmba haba mu bikorwa byanje byo gukina filme twifuza ko biba international muri filme ngo warabahevye oya narabeshe abantu bamba baririmbo niyo no gusaba imbabazi abantu nabwiye yuko meze filme mvugishije ukuri igihe navuga ko nayo ba filme kwari ko kuntu umuntu agenda akaraba commentaire z'abantu kuri Facebook nari ntaritora ntarumva ikintu nkwiye gukora nkagiye ama nkagenda kuri Facebook nkaraba commentaire z'abantu uburyo banuka bakambwira umukozi w'Imana n'ubukwiye gukina filme umukozi w'Imana n'ubukwiye gukora ibi n'ibi ama nkumva nanjye ndabishize ku mutima ama nkagenda nkana ama message y'abantu benshi bambwira Imana yabatumye mwe gukina filme abavugishwa hama nkabyakira nico gihe nafashe umwanzuro ndavuga ngo ndahebye gukina filme mugabo mu nyuma nasubiye inyuma nanjye ndirimbura ndavuga ari finale man nkajewe ntitaye kundi muntu wari wo wese what can I do maze kubyumvira rero niho nabonye ko muri ibyo byose maze kuronka ngomba gukomeza gukina filme kubera ko Imana yes uno munsi uragarutse mu Burundi ibikorwa vyihuta vya hagufi nibihe mu gihe two turashaka gusoze dushika mu gice cy'umwaka ibikorwa vyihuta nibihe mu gihe ura gusora indirimbo nifuza ko igikorwa gikurikira abantu benshi barabinsabye kandi ndiko ndabigerageza nifuza ko indirimbo nzoba izobe mu Kiswahili cyane igikorwa cya mbere hama nibaza ko igikorwa cya kabiri ari kizokurikira ibikorwa nari maze mu minsi kabisa kumbure ntitwikunde turabona ko hari abantu benshi bakurindiriye reka turangize kumbure twifurize ibikorwa byiza mwakoze kuri uwo mwanya je na mugenzi wanjye Panique kandi bahezagire kumbure tubifurize umugisha ndashimiye Star TV ndashimiye African TV ko mwaje kunyakira ndashimiye n'abakunzi ba Star TV na African TV Imana ibahezagire nushimira jewe ndashimiye na Big my brother Big Imana ibahezagire n'abantu mwese mwaje kunyakira Imana ibahezagire wow ngaba abantu baje kumwakira nkuko bibona ngahanya hari abakunzi benshi biwe muri sinema ndundi ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye Alvera ya bye wasuye kandi kuvyibuha uri kugibiki sit out feet again yes merci beaucoup ndabo bwiza bwa mimimireye kwanza manza mu murabe kuva hasi gushika hejuru ingene abayambaye nk'umunyagisagara koko yambu cyane kwanza yangumirije kwanza yambu kandi umeze neza ramutsa kwanza abakunzi bawe abakunzi ba African TV abakunzi banje ndabaramutse cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi yongera bane nanje n'abakunzi ba African TV aha turi ku kibuga cy'indege aeroport Mercure Ndadaye ibintu biki vyakuzanye kwanza wewe kintu cyaguteye intege yo kuza ngaha ko twahahuriwe n'abazamini icyakuzanye Tanzania kiraje kuraba Alvera nawe niwe yakuzanye aha mu minsi zaravuga ko muri filime atarukundo ruhari uno munsi hari kwagaragara urukundo rudasanzwe muri sinema ndundi ni ibintu bimeze gute ni byiza ko abana b'Imana bakundana kubera ko urukundo niryo bwirizwa rya mbere bita yandi yose yego kandi na Yesu yaravuze ngo nimwakundana yego
nico kizonyemeza ko muri abigishwa banje Yego. kandi nico kizoberekana ko muri abigishwa banje Yego. so rero ni ukugerageza kugerageza tugakundana uwo bishobokeye kandi mu rukundo urukundo s'amajambo Yego. urukundo n'ibikorwa Yego. urukundo rw'amajambo rugarukira hafi ariko urukundo rurimo ibikorwa burya bavuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba kwizi Kwagupfuye. Yego. rero n'urukundo rugaragarira mu bikorwa nibwo rushika kure. Yego. So rero niko turabigerageza kandi nizera ko Imana izodushoboza. Yego. Ngo ibigiye nama bigira Imana. Naragukumbuye kuri African TV kugira ngo tuganirize inama ingene inama yaheze n'ingene vyagenze. Inama yabaye gute ku buzima bwawe bwamini? Inama ni filime nanje ubwanje nigisha. Yego. Nanje ubwanje nanyigisha kandi benga ahubwo nanayikumbuye ko yaraheze. Yaranyigise cyane kandi ndazi n'abandi benshi yarabigishije abatarayibona baje kuri YouTube ya Mimi Mikhaye Official bayibone ndazi baza. Hari umuntu atarayibona kweli? Umuntu atarayibona vraiment. Nukuri umuntu atarayibona genda uyirabe ni filime nziza irimo inyigisho zidasanzwe. Yes. N'abayibonye bagarukiza kuri partie ya gatatu. Batazi ko hari abenshi bagumye banandikira ngo kwitaduha ngo partie ya kane y'inama. Yego. Katwibutse yuko partie ya kane ya gatanu ya gatandatu y'indwi y'umunani y'icenda y'icumi zose zihari kuri YouTube. Nukuvuga ngo twarayibandanije kugeza kuyugaye. Kugeza kuri finale. Yeah. Yes, abakunzi ba Mimi Mikhaye muri commentaire mubwire ko mumukumbuye n'ukuri azatuganirize sevinshi aho tuganira abakunzi bawe bantumye hari challenge nyinshi wahuye nazo hari vyagiye biragukomeza hari ibintu koko muri kino gihe kuva mu ntango z'umwaka wakoze bidasanzwe abakunzi bawe bemerere basi kugiye kuza vuba cyane vraiment uno munsi no kubwira menshi gusa nitwoheza ariko basezeranye. Okay, na kibazo abakeneye ko nza tukaganira kuri African TV. Yego. Abyandike muri comment. Kandi mushaka muratubwira uherutse twakoze ikiganiro two turateka intofanye n'ibindi bitandukanye. Uno munsi muraza kutubwira. Mushaka ko tuba two dukora iki? Mushaka tuze ku mucanga, tuzobe basi gusenga ku mucanga, turyoherwe. Yego, muraza kutubwira muri commentaire mushaka tuzotemberere hehe? Dufise ibibanza mavayo mukunzi wacu ntibamugonge. Dufise ibibanza vyinshi vyiza ngaha anya mu Burundi dushobora gutembereramwo dufise ibintu vyinshi dushobora gukora mu tubwire muri commentaire kugira biryohe sezera abakunzi bawe. Ndabakunda cyane Imana ibamuzisha kandi barinde ikibi cyose cyobegera barinde inzara barinde ibibazo barinde ibintu byose zibatesha umutwe mu izina rya Yesu muba amahoro. Yes, merci beaucoup wewe wese dukurikiranye kuri African TV aho twakuga c'indege Mercure ndadaye aho twaje gutegera umwe mu baririmbyi b'abarundi akaba kandi asanzwe n'umukinyo w'amareresi nganya mu gihugu aho raje kumutegera ari abantu isinzi abantu benshi bagiye batandukanye. Yes, ni kuri uno munsi rero aho kandi mufise ko ari imigambi myinshi kumbure ivyo vyamujanye mu rugendo cure ivyo yize ivyo yagiye koko bigiye bimujanye. Yes, uno munsi rero kandi yamaze kugaruka aho neza na neza twizera neza yuko abadamu abakobwa bose bazofashwa bazoshikirwa ndetse n'ibintu yaje azanye kuri uno munsi. Yes, merci beaucoup wasa duhirikanye kuri mushasha kuri chaîne yacu uri umukunzi wa Rivera wa Mimi ndetse n'abandi batandukanye ndagusaba kugira subscribe kugira dukomeze kubaka umuryango munini. Asante sana. Wow, uko ubona rero Rivera Muhimbare aho aje kugira ngo ashobore gusangira n'abagenzi biwe aho aje ava mu mahanga. Yes, ngaha rero hari abantu benshi bagiye batandukanye. Yes, uko ubona ngaha ni muri kino kibanza nyene still ibintu bikiryoshe ibintu bikimeze neza abananiza ko hari urukundo bose wanje turamwemera twese abakunzi ba African TV baragukunda urabizi abakunzi ba African TV baragukunda oya mwese baramukunda namwiheka oya kwizina giwe uryoherewe injyaga Rivera urakunda isarade waziruka ryari ndakunda isarade gusoma ikindi kintu icyo ari cyo cyose oya
muri bya bisanga Yesu yari arimo wa munsi ku musaraba hagati y'ibisambo bibiri igisambo ni uri buba je ni jewe nzoja mu ijuru oya ikiburyo cyagiye mu ijuru oya ikibubavu ikiburyo cyagiye mu ijuru jewe ni jewe ngo napinga mi ikibubavu cyagiye mu muriro cyavuye nabi bagishinyagurije ntacyo basi twemeranye ko batewe iryo teka ryo kuhamanwa na Yesu hagati yego Yesu n'uyu ibisambo bibiri cyagisima kibi niki kaba kari Imana nawe utoja mu ijuru Tatu ni sawa, umeze neza, ndamutse basi bakunzi ba African TV. Tatu ni ufite amasoni menshi. Mana yacu yogira neza, dushimiye kuba tugiriye neza kuri kibanza turimo, dushimiye kugarura umushimwe dushimiye ubwizagire kandi ubwizagire umuntu wese ari kuri kibanza ushoke neza ukomeze gufasha imibiri ntabwo ushimye kibanza kubona izina rya Kristo wacu amen. Disco Biggie! Za sarade zawe. Nuchugira byinshi none ganuye tuge. Nona ijyaho nyene. Nona ijyaho nyene. Amina. Napenda salama.